Turabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro by'imbonesha kure Dikubu TV ininjije ry'abarundi bari mu mahanga. Turabaha ikaze muri ano makuru. Jewe nitwa Emery Nimbona. Ano makuru yacu ashimikiye ku nyonko nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ntatahura impamvu ishira hamwe Sosumo ryashinze igiciro kigera ku bihumbi 400 vy'amarundi ku mufuko w'isukari. Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu abona ko ico giciro ari kinini cyane mu gihe isukari iva mu gihugu cy'u Buganda yoyo igurishwa ku mafaranga ibihumbi 243 igeze mu Burundi. Umuyobozi mukuru wa Diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije arabandanya urugendo rwiwe rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye kubonana n'abarundi baba muri ico gihugu. Samuel Ndayiragije rero mu mpanuro atanga akaba hanura abarundi baba mu mahanga gushira imbere ibikorwa bagabanya amajambo. Muri ano makuru kandi tuza kuba dufise umutumire wacu nawe ni Frodoire Niyonsaba n'umuhuza bikorwa muri Diaspora Ndundi akaza kutuganirira uko Diaspora iriko irarangura ibikorwa vyayo muri kino gihe. Aza kuganira na mugenzi wacu Adrien Sibomana araza kutubwira vyinshi mbega ukeneye kwitura Diaspora ayironka gute. Ivyo byose muraza kubikurikirana muri ano makuru. Mu gihugu cy'u Buganda naho umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu yari yamenyesheje yuko nawe nyene azitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ariko akaba yamenyesheje ko abihagaritse. Kaze rero hiwanyu mugira aho mwubahwe kaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntatahura impamvu ishiramwe Sosumo ryashinze amafaranga agera ku bihumbi 400 vy'amarundi ku mufuko w'isukari no kuvuga ibihumbi 8 ku kilo kimwe c'isukari. Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu abona ko ayo mafaranga ari menshi cyane mu gihe umufuko umwe w'isukari uvuye mu gihugu cy'u Buganda ugurishwa amafaranga atarenga ibihumbi 243 vy'amafaranga y'amarundi. Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu ivyo yabivugiye mu ntara ya Cankuzo igihe ariko atanga inyigisho ku ndongozi zitandukanye zikorera mu ntara nshasha ya Buhumuza. Tumukurikire. Muri Sosumo bambwira ngo urumva ngo dukora duhomba. Ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe twovuga ngo priva imaze kutuzanira mu gihugu murabadadaza nk'abandi ahubwo solution turiberalize isukari ngo yongo tuba dupfuye none ntimwananiwe none mwebwe mushaka gukira abene gihugu badakize. Urumva byerekana ko bo muri Sosumo bumva ninda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abene gihugu boroherwe none ubabaye abadandaza nk'abandi. Minisitiri sinzi ko aratohoza haduhenze ngo umufuko bavuze ko gugwa ngaho katrese nasanze desaka handi turahugwa desaka handi ushitsa hibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marché noir. Mbwira ingene Sosumo yakuye muri BRB ice vuga ngo aho nta kintu mwumva. Ndabwira indongozi ni mubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu mwiyumvira bene gihugu. Muga nk'ubu muri Sosumo boza bumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo ubu rero ngo tugire greve barayigira. Twarabahaye inka bayica amabere umwana apfuye umuyaya cata sinonda bivuga none ndazi hajya liberalisme niyo solution y'isukari ntuzoza kuzimba bene gihugu ko twebwe duhagarariye abene gihugu. Indongozi we aho uri mu gisata cawe cyose menya ko hagarariye abene gihugu. Je mbwira rero ingene ivyo leta yavuga ko yogiramwo subvention ari byo biciye bizimba ivyo birumvikana. We engrais chimique les engrais leta itanga subvention de 74%. None tugwa amahera wowe yajane iwawe mu nda yawe na yabene gihugu kubera ko cyubazimba wowe ucutwara ibice byinshi kurusha bene gihugu. Ibintu byose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abene gihugu baramigwa point mako mwinda yanjira migwe mu vyabene gihugu emerutahe gitu ariko ndabigisha sindagishikako. Umuyobozi mukuru wa Diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije arabandanya urugendo rwe rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Samuel Ndayiragije rero akaba yagiye muri ico gihugu kubonana n'abarundi baba muri ico gihugu kugira ngo bashobore kuganira amenye ibibazo bafise. Samuel Ndayiragije rero mu mpanuro yatanze amenyesha abarundi ko ari vyiza ko bashira imbere ibikorwa bagabanya amajambo. Muri Diaspora Ndundi twihaye imyaka 3 y'ibikorwa ku burongozi bushasha buhari.
umwaka wa mbere uzorangwa n'ibikorwa vyo kwiyubaka no kwiyunga, kuko murabizi si vy'imbeshere abarundi tuba hanze twari tumaze imyaka turi mu budumbidumbi, bamwe biyita abo kwa naka abandi abo kwa naka, bamwe biyita abanyamugambwe uyu abandi urya, abandi biyita abavuye aha n'abandi bavuye hajya, bamwe biyita bacitse ku icumu abandi nabo ngo ntibaricitse ku icumu, bamwe biyita amazina atandukanye y'ubuhizi bongera bakengera n'abandi. Uno mwaka rero ni umwaka wo kwiyubaka, twese kahise kabi twarakabonye kandi karadukozeko, nico gituma rero ari umwanya wo kwiyubaka kugira ngo turengere vyose inguvu twakoresheje mu kwisambura no gusambura igihugu cacu twongere tuzikoreshe mu kwiyubaka no gutera mu iterambere ry'igihugu. Uno mwaka kandi uzorangwa no bikorwa vyo kubaka irya nyubako. Umwaka rero ukurikira w'2026 ni umwaka uzorangwa n'ibikorwa vyo kuzana amahinguriro ahingura ibifungurwa, tutibagiye no guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu mvo za kijambere, tukabigira kijambere kugira ngo abarundi bose mu Burundi bagira amagara meza, nkuko natwe iyo turi mu bihugu vyo hanze ata murundi numwe yidoga kuca afungura n'icarya n'icanwa. Ndangije nsaba umurundi wese aba hanze kugerageza uko ashoboye ngo avuge igihugu ciwe neza mu makungu, ibitagenda muze tubiganire, nimero yacu murayifise. Uburongozi dufise bw'igihugu cy'u Burundi bwaratwemereye yuko ivyo dushaka kubashikiriza vyose imiryango yuguruye kugira ngo babikorereko, maze yambona kazoza twishikeko. Ntihagire umurundi rero numwe azokwitinya ngo areke kugira ico aterereye haba mu vyiyumviro canke mu buryo kugira ngo Uburundi bushike kwiterambere bwipfuza. Naho rero ndabasaba mwese yuko twoba abantu vy'ukuri bakunda igihugu cabo c'ukuri. Umuyobozi mukuru wa Diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije kandi aho nyene muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratanze ikiganiro biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, aho yabeshuje ivyari bigizwe iminsi bivugwa ko atarekuriwe kuja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yo baronderwa n'ubutungane bw'ico gihugu. Samuel Ndayiragije mu kiganiro na Chimamanda Moses, umurundi nawe nyene aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarerekanye neza ko ivyari bigize iminsi bivugwa atari vyo. Reka dukurikire agace kiganiro bagiraniye na Chimamanda Moses. Hanyuma kandi kabazo hano kihutirwa twaragiye ngaho kuri uko tubona yuko urukiko rwa Amerika rwariko rugushakisha ruvuga ko hari ibintu woba wasize uko rino atari vyiza kandi bigaragaza yuko utazonagaruka koko umuntu agiye kuri Google akabibona amazina n'ivyankenerwa. Woduho muco mu majambo makeya kugira ngo izina rya burigire aho barinda barishira muri Google ubucamanza bwa Amerika bugaragaza yuko umenga hari ibintu woba warakoze atari vyiza. Woduho muco mu buryo bugaragara ivyabaye. Ubwa mbere bona kubwire ko ndi muri Amerika for moment, ni muri Etats-Unis, aha mbere ndi kumwe n'abantu ndi kumwe n'abantu benshi ngaho. Bo reka wotwereka mu babiri batatu bane gato bobukoze ndura kamera. Okay, voilà. Uyu ni Simeon Nkunzumwami, ni umuvugizi umuvugizi wa Diaspora no munsi. Uyu ni Pasteur Vena muri zona yarabaye n'umuhuza mwayo matatu mbere uvuga ya BDUSA Rwanda yasikure mu mwanya. Hanyuma andi kumwe n'abandi narongoye abarundi baba ngaha muri Etats-Unis mwizina mwishamwe baho mva ngaho negeranya abarundi bose muri Etats-Unis. C'est moi l'initiateur, ni je n'organije bose muri Etats-Unis mwishamwe BDUSA, ndabegeranya pe neza benshi cyane. Hanyuma ndatanguza iyo BDUSA. Hanyuma mu nyuma ntanguje BDUSA cyabaye ikintu kiramwe kinini. Hamagara abarundi bose uko nyene uvuga ati turabarundi twese tujemwo tutaravye umugambwe tutaravye intara uko nyene mukoreshe hamwe mukore dukoresha BDUSA. Ivyo vyarabaye nderongwe BDUSA rero zinyamanza imisi werekana zari igishira hamwe BDUSA. Bajya abantu bose berekanye yari BDUSA no kuvuga Sambiri Creative shira hamwe cyari inyungu je nderongwe abarundi b'amahanga. Mugari maze gutera imbere twarashobora kwegeranya twe ku munsi ibihumbi 25 by'amadolari. Akubwira ni wewe Chimamanda ahantu uri $10. Urumva akubwira ni zana amadolari 10 atanu.
ubu nyene ja kuri YouTube nimba uri kuri Yeah. YouTube wandikemwo Samuel Ndayiragije Yeah. uze kuraba ati BD USA ucubona ama video yanje Yes. muri 2019 Mwandabikurikirana byose. Yes. ndiko ndabwira abarundi nti hamwe twoja hamwe murazi yuko ubu uyu murundi apfuye dutanga amadolari 100 hana batanga 500 kuko barahari hari abantu batakunda akantu baba bagiye barajwe ishinga no gusenya bavuga bati hako bijya bintu bihagarara no pfuma mpaka ndabibomoye ni nkibi byari bitanguye ngaha none bazi ko babigamije bigamije kwera babona bati wa muhungu aragarutse wa muhungu na wa muvuduko wiwe aragarutse vraiment ibintu bigiye kuba nanze ati tutangure dutege imitego rero tuvuge ko ari umusuma tuvuge ko yivye tuvuge ko atazogaruka tuvuge ko ari imbwa y'umugabo atazuca azova mari abantu urumva niyo politique c'est ça l'idéologie iri behind ivyo bintu byose nayo mugambi w'iterambere muri diaspora ya leta zunze ubumwe za Amerika wiswe ijana ryawe urabandanya abarundi rero n'ubu baba muri leta zunze ubumwe za Amerika bakabandanya bahamagarirwa kwitabira uwo mugambi w'iterambere nkuko twari bamenyesheje mu gihugu cy'u Uganda umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu cya Uganda nawe nyine yari yamenyesheje yuko azitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ariko aherutse gushikiriza ko atazitoza ko yabihagaritse reka ivyo byose tubikurikirane muri no nkuru ya Innocent Irakoze. Hasigaye imyaka 2 ngo ha amatora mu gihugu cy'u Buganda ico gihugu ubu kiramutswa Yoweri Kaguta Museveni umutama myaka 80 akaba ari ku butegetsi mu kiringo c'imyaka 38 kuva mu 1946 umuhungu wiwe General Muhozi Kainerugaba akaba ari we arongoye urwego rwa gisirikare uwo nawe akaba yatangaje ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter mu kwezi kwa gatatu ko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2026 atekaje muri ico gihugu ariko akaba yaraye asokoye aho yarahiye ko ivyo kwitoza abihagaritse yagize ati ndugure twamugina Imana mushobora byose yambwiye ko noshira inguvu ubwa mbere mu bya gisirikare ndashigikiye ariko Yoweri Kaguta Museveni mu matora yimirije ndugaye twamugina ivyo rero akaba yabishikirije mu gihe President Yoweri Kaguta Museveni we kugeza ubu atanakimwe yari bwashikirize mu bijanye nuko azokwitoza muri ayo matora yo mu 2026 General Muhozi kuri urwo rubuga rwa X yongeye ashikiriza amajambo akomeye aho yagabishije abanya-Uganda aho yagize ati nta musivile azotwara ubuganda inyuma ya President Museveni inzego z'umutekano ntizizovyemera uzotwara ubuganda azoba ari umusirikare canke umupolisi ndugaye twamugina kubwo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Bobi Wine akamenyesha ko ayo majambo yashikirijwe na General Muhozi arongoye urwego rwo kwivuna abansi mu gihugu ca Uganda arayo guhuma amaso abanya-Uganda uno munsi ngo bari mu bibazo by'ubukene kubura akazi ihungabana ry'agateka kazi na muntu isubira inyuma ry'ubutunzi hamwe n'ibindi. Tumire nawe ni Frodoire niyo saba numuhuza bikorwa mu ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga aza kuganira na mugenzi wacu Adrien Sibomana araza kutubwira vyinshi mbega ukeneye kwitura diaspora ayironka gute. Jene twa Frodoire niyo saba nk'abandi umuhuza bikorwa wa diaspora ndundi. Ego musanzwe mufise ikicaro mu gihugu c'u Burundi tubasanze hano ku cicaro gikuru ca diaspora ndundi mbega dikubera iki mwashizeho runo rwego rw'ubuhuza bikorwa aho twatumenyereye yandi ma diaspora yabayeho mu bihe bitandukanye umengo kino gikorwa nticari kihasanzwe rino bango ntiryari rihasanzwe. Murakoze cyane kino gisata cagiyeho mu ntumbero yo kugira ngo aba diaspora boroherwe urabona bagira ibibazo bitandukanye harakenewe rero ibiro byakiramwe ivyo bibazo uretse nico hariho n'ibindi bibazo usanga bahura bari ino bakamenya ahantu bo kwitura kugira ngo mbega nk'ibibazo nyamukuru bamaze kubashikiriza muri kino gihe mumaze kuba mutanguye iryo bango byo bari nk'ibiye. Murakoze cyane ibibazo nasanze ahubwo ari byinshi ibibazo tumaze kuronka ni ibibazo bijanye n'abarundi baza kurangura imirimo yabo ngaha anye mu Burundi
bagaca bahura n'ikibazo c'ukungene bayibandanya. Ivyo bibazo rero turamaze kuvyakira, mugabo kandi hariho n'ibindi bibazo tumaze kwakira vy'abantu babura aho bitura baje kurangura imirimo yabo ngaha mu Burundi, bazanye imitahe yabo ngaha mu Burundi. Rero baratwegereye kugira ngo tubafashe, kubera hariho nabo tumaze gufasha wanashaka nk'abaza kurangurira imirimo yabo ngaha mu gihugu ciza cacu c'u Burundi. Hariho abatabaza aho bitura, nk'ubu hariho abo twaretse ADB, turabereka ukungene bashobora kurangura imigambi yabo bituye ikigo ADB. Mugabo rero c'abo bantu bagira ibibazo baje kurangura imigambi yabo ngaha mu Burundi, ico kibazo twaragishikirije uburongozi bwa diaspora ndundi kugira ngo bakivugane n'ababijejwe kugira ngo ntagire umudiaspora canke umurundi akorera imirimo yiwe hanze mu gihe abaje gukorera imirimo yiwe ngaha mu Burundi yosubira kugira ikibazo. Mugabo kandi hariho n'ibibazo bindi tumaze kwakira by'abantu bagira ibibazo hanze, ugasanga bapfunzwe, ugasanga banyatswe utwabo. Nivyo biri mu bibazo twanditse ahantu tuzoshikiriza abarongozi bajejwe diaspora ndundi canke batwara diaspora ndundi. Reka murangize mubwiye abarundi bari mu mahanga aho musanzwe mukorera, kigure mu bahena adresse yanyu bikwiye. Murakoze cyane. Biro bikuru vya diaspora ndundi biri mu Nyakabiga ya mbere kwibarabara rya 16 ku nimero 6. Wo turondera kuri telefone ngendanwa ni 69 455 818. Mu Kirundi 69 amajana 455 amajana 818. Ego iyo niyo nimero dusanzwe dukoresha no kuri WhatsApp no guhamagara, turayikoresha hose. Murakoze. Bakunzi bibonesha kuri Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga, turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye muri kino kiganiro twagiranye n'umuza bikorwa muri diaspora ndundi. Tuvuge duti naho utaha. Murakoze. Izina ryanje ni Adrien Sibomana. Nuko rero tubashimire mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru aca kumbonesha kuri Dikobu TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Tubashimire mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byose bica kumbonesha kuri Dikobu TV. Ni hano amakuru yacu arangiriye. Jewe nitwa Emery Mbona. Murashobora kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube, turi kandi kuri Instagram hamwe no kuri Facebook. Abarundi mwese mugira aho muba mubaho.